wigunga n'ivyo yagukoreye, ahubwo babwire ko umukiza wawe wanje nawe ari uwawe. Babwire ko hari umucunguzi yikoreye ingwara zacu, yikoreye ibyaha byacu, yikoreye intambara zacu zose, yikoreye ibibi byacu byose, abyishirako abibamba ku musaraba. Ari umukiza ireviva kandi n'umuzimu yikoreye ibyacu byose. Niba ati mfise n'amahoro Ezayi 66 atemba nk'uruzi, n'amahoro abisi batigeze bamenya. Imana ishimwe. Niba ati mugenzi cyo nawe ukayaronka kandi ufise n'imvune ikayangana nabikiwe mu ijuru. Ivyo vyizigiro dufise ibyo bizotuma umwami akora akazi. Umukunzi mwiza, umukiza Yesu muri nje ati mfiseyo inshuti mu ijuru, mfiseyo umukunzi mu ijuru aruta abakunzi bose bo mu isi. Mbonye umukunzi mwiza, umukiza Yesu niwe aruta inshuti zose zo mu isi. Amen.
dukura mu gasho k'ibyaha tugira abidegereza izina ryawe ushimiye imbabazi zawe ushimiye ubwiza bwawe mwami ushimye imbere yawe tubone mwami uboneka ugaragara mu bugingo bwacu kubera utwubake neza zo gusanganira twubake byose imbere mwami nuko inkumi yitegurira ubukwe abariko natwe twitegura tutitayeho ibyo byahanze byose ariko twiteho ibyo kuzo gusanganira kuko nibyo bitubereye tubisaba mu Yesu Kristo. Amen. Amen. Turasubira hamwe ubutumwa bwiza bwa Yohana Évangile selon Jean chapitre 4 ubutumwa bwiza bwa Yohana ikigabane cya 4 dusome mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Évangile selon Jean chapitre 4 ubutumwa bwiza bwa Yohana ikigabane cya 4 dusome ku murongo wa 13 n'uwa 14 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Handitse amajambo meza ngo Yesu aramwishyura ati unywa kuri ayo mazi wese azosubira kugira inyota, ariko unywa amazi nzomuha ntazoba akigira inyota namba gushitsa ibihe byose, ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira. Umwami ahimbazwe mubyagire kandi umwami wacu arakoze atuzanye muri assemblée, azi inzara yacu akamenya n'inyota yacu kandi niwe wo kubihaza. Umwami ahimbazwe cyane kandi aya majambo nayipfuye nuko ibyo umwami byose adakoze nta na kimwe kizemerwa imbere yiwe. Reka tumusabe noneho turi muri assemblée umwe wese yihereranye mu bwigobeko bw'umutima ati mwami gira icyo ukoze muri iki kizokwemerwa nitwaseruka imbere yawe, kuko ibyo umuntu byose yakoze ntacyo bizomara. Ibyakozwe n'abantu bya systeme n'ibindi ntacyo bizomarira abantu, ariko iby'Imana yakoze muri twebwe, iby'Imana yakoze hagati yacu nibyo izokwemera kuri wa munsi. Imana nibahe bose kubibera amaso asaba Imana ngo mwami gira icyo ukoze, gira icyo ukoze muri jewe kizoseruka imbere yawe kizokwemerwa kuri wa munsi. Imana ibazwe, Imana ibiduhe twese esicoma umwe wese akayikaze akayemerera akaba simple souple akayorohera ikagira ikikoze mu bugingo bwacu, maze ikinjira ikirukana ibitari byayo byose ikinjiza muri twebwe ibyayo byose. Umwami abiduhe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo majambo yanditse hano muri murongo wa 38 haranditse aya majambo meza ngo unyizera. Amen. Que Dieu soit loué. Jean 7:38. Unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe, nk'uko ibyanditswe bivuga. Amen. Unyizera duhere kure ngo unyizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Amen. Agahuza n'iby'Imana umwami ahimbazwe n'iby'Imana yageze. Imana ishimwe. Inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwama ziburuka iminsi yose mu mutima wiwe. Amen. Imana ihimbazwe kugira ngo abafurere babyumve neza, bamenye aya majambo ko ari ukuri, bamenye ko abatoranijwe bajanwa bamenya abatoranywe nabo batoranya iby'Imana yatugeneye mu gihe cyacu. Iki kizobereka abatoranijwe nuko bamenya amajambo y'Imana yageneye abatoranijwe. Mwemera mwabyumvise kugira ngo bivuge mu byumve neza ngo abatoranijwe bamenya iby'Imana yabatoranirije. Icyo kibereka abatoranijwe
natwe niba twaratoranijwe tumenya amajambo Imana yadutoranirije ko ari yacu, umugabane wacu wo muri Bibiliya, dufatanye nawo kandi iyo umwasi Satani abonye ko Imana igira icyo ikoze muri vya bindi yadusezeranira, ahaguruka agashyiraho intambamyi z'uburyo bwose n'imitego y'uburyo bwose, ariko nta na rimwe arashobora gutangirira abatoranijwe. Baba bashika ku ntumbero ivyo Imana yatugeneye, dutegerezwa kubishikaho. Amen. Umugambi wayo ni icyifuzo c'Imana, nta muntu n'umwe yodutangira ngo azatubuze. Oya, Imana ihimbazwe. Byanditse ngo mbega kutizera kwa bamwe kuzohindura ubusa ivyo Imana yizigiweko biragahera, ariko umuntu wese amenyekane ko ari umunyabinyoma Imana yavuze. Haleluya, Imana ishimwe. Imana yavuze, Imana imwe yaduharira, Imana imwe yatweza, Imana yaduhaye ijambo, Imana izotujana mu ijuru, Imana izotuzura mu bapfuye. Irya yonyine nimenyekane ko ari nyakuri, ari nyakuri. Abandi bavuga bati bo mwebwe ntimuzojayo, nayo yaravuze ko tuzojayo. Bizohindura iki Frere? Ndababwije ukuri, Imana ni nziza, ni habicuranye, ntibishoboka ko hindura umwana w'Imana ngo umugire umunyabyaha. Ce n'est pas possible. Frere Branham atanga akarorero kamwe, muzosome ubutumwa bwiza bwitwa ngo kana mu buseransi, n'ubundi yise ngo yahise Episque Salomo yavuze marana amajambo ngo hariho igikoko sinzi ngene bacita bishe, sinzi cyitwa mu Kirundi impongo. Merci Frere, urakoze. Hari impongo yahamagawe n'umuhigi. Umuhigi yavuga igishifre ayivuza mu buryo umenga n'utwana tw'iyo mpongo, hanyuma iraramuka yibaza mu twana twayo tuvuze, iranyegura ko yari yinyegeje. Hanyuma wa muhigi sampiti méchant mubi cyane ahiga kuyica, maze Frere Branham arabahiga ati ese cyo muhigi twajanye ntiyicibye ibyana bizoca bisigara he n'amagorwa tuzora. Frere arasenga ati Mana mfasha simbona ibi bintu, maze yampongo haguhunga ngo imubise yiruke, kuko iri kirahiga utwana twayo, iguma imuhanze amaso murabo, nawe agiye kurasa Imana imukora ku mutima, Imana imukora ku mutima, mu mutima ati none ijya mpongo yemeye gupfa izira abana bayo, igahangara n'umwoyo yabo ubonye, ikabihangara ingana bitya, byo bimeze bite? Atangura gukorera umusozi, inkwayi ishira hasi, arabwira Frere Branham ati wawe ni Yesu ndahora nawe, nyimunyigishe uko iriya mpongo. Frere Branham ati mpongo yaramujyanye ku gakiza, kuko yashize amanga. Mpongo yaramujyanye ku gakiza, yashize amanga. Iyo determination, ubwo gushyira amanga mu guhiga abana bayo byamukoze ku mutima. Imana ishimwe. Ati mbere Imana yo yabiremye imeze ite? Ijya nishize amanga ku bana bayo. Dieu a affronté la mort. Imana yahangaye n'urupfu, ihangara kwitwa umuntu, ihangara n'ibyaha, ihangara ibintu byose, irondera umwana wayo. Iyo determination, Imana ishimwe, iyo determination, ubwo gushyira amanga Imana yadushizeko niko gukwiye kuba no mu batoranijwe. Amen. Dusomye ngo amajambo meza cyane muri Yohana igice cya 4 ku murongo wa 14 ngo amazi y'ubugingo. Abantu nibizera 7:38 pardon, nibizera nk'uko ibyanditswe bivuga, imbizi z'amazi y'ubugingo rien ne sortira de leur cœur. Imana ishimwe. Mumbabarire mu nyumve ko imugoroba nta kindi kimazi twoha umwami atari uko mu mitima yacu atakindi cyo dudubizayo atari vya Kristo Yesu yadushizemo. Nta bindi. Imana ishimwe. Mu mutima uri amahoro haboneka amahoro, n'akanwa k'uwo mutima gaserura amahoro. Nta bindi bishoboka. Mumbabarire rwose tubisome mwumve Bible bivuga, Rome chapitre 5. Bible bivuga marana amajambo meza cyane, nifuza ko dusomera hamwe namwe mwihangane. Handitse ngo none rero
ko twatsindanishirijwe no kwizera. Amen. Dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Dufise amahoro ku Mana. Imana ishimwe. Dufise amahoro ku Mana. Amen. Tutuma hahiriwe abazana amahoro. Harahiriwe ababanguranya. Imana ishimwe. Hahiriwe abapfuma. Hahiriwe abangana. Hahiriwe abuze urukundo rw'Imana isumba byose. Imana yaraje. Amen. Ije kwironderera abo yokuzuzamwo ubutunzi bwayo. Kandi nitwebwe mugeni yatowe. Tutuma batoranijwe bafise. Pawulo mu Korino wa mbere cya kabiri, Pawulo ati yamara twebwe dufise ivyiyumviro vya Kristo. Abatoranyijwe bafise ivyiyumviro vya Kristo. Imana ishimwe yongere ihimbazwe. Pawulo ati muri 2 Corinthiens 5, Frere Paul ati Imana ishimwe cyane, yongere ishimwe cyane muri 2 Corinthiens 5. Imana ishimwe. Haranditse hano muri amajambo ngo verset 11, 2 Corinthiens 5:11. Nuko ko tuzi ngene gutinya umwami wacu kumeze, twemeza abantu ariko Imana turayigaragarira. Kandi rero nizigiye yuko tugaragarira n'imitima yanyu, nitwongera kwishimagiza kuri mwebwe, ariko tubaha inyanduruko y'ingene mwokwirata ku bwacu. Amen. C'est ça, un bon serviteur de Dieu. Tubaha inyanduruko y'ingene mwokwirata ku bwacu, kugira ngo mubone ibyo mwokwishura abirata ibyo ku rugo, batirata ibyo mu mutima. Namba dusatse ivy'Imana, namba dufise ubwenge, ni mwebwe dukorera. Kuko urukundo rwa Kristo rutugorera kandi tukagereranya nuko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Amen. C'est merveilleux. Urukundo rwa Kristo rutugorera, niko rudukontrenya, ruduhata tous les jours de notre vie. Iminsi yose tugoberwa n'urukundo rwa Kristo. Imana ni nziza n'ishimwe, yongere ishimwe cyane, yongere ishimwe cyane. Urukundo rwa Kristo tumusoma hakurya, chapitre 6, verset 3, haranditse n'amajambo. Kandi nitugire icyo tuzana gitsitaza mu kintu na kimwe, kugira ngo kugabura iby'Imana kwacu ntikugabe, ariko twishimagiza muri byose nk'abakozi b'Imana, twihangana cyane mu marushwa, mu mibabaro, mu byago, mu bimogo, mu mabohero, mu migumuko, mu butame, mu kurara amaso, mu kwirirwa ubusa, mu kugira umutima utanduye, mu kugira ubwenge, mu kutarambirwa, mu kuba inda nziza, muri mbemu yera, mu rukundo rutaruheye, mu ijambo ry'ukuri, mu bushobozi bw'Imana. Dufise ibigwanishwa byo kugororoka byo mu kuryo n'ibyo mu kubanza, mu cyubahiro no mu gakengerwe, mu mugayo no mu ishimwe. Twiyumvirwa nk'abanyabinyoma ariko turabanyakuri, twiyumvirwa nk'abatamenyekana ariko turi ba rurangirana, tuboneka nk'abatagira bapfe ariko raba turi bazima, tuboneka nk'abahanwa ariko ntitwicwa, tuboneka nk'ababara ariko tunezerwa iminsi yose, tuboneka nk'aboro ariko dutungisha benshi, tuboneka nk'abatagira icyo batunze yamara dutunze byose. Imana ishimwe. Amen. Que Dieu soit loué. Frere Paul ati reka tugoberwe n'urukundo rwa Kristo, niko duhata iminsi yose. Kandi icyo tuzana na kimwe cyosubiza umufrere inyuma, kikiswa uwo ari we wese ahari hose, ntacyo twifuza kuzanira abana b'Imana cyo basubiza inyuma, ahubwo tubazanira ibyo tuma bakunda umwami wacu Yesu Kristo. Nibyo biturashinga. Imana ni nziza, isicomba mukayikunda kuri mugoroba gusumba uko byahora. Mumbabarire rwose mubyumve, Imana yaje kudukuramo iby'umwasi yatwaritsemo kugira ngo dushiremo amahoro yayo. Imana ishimwe. Cyo tumuri byavuze ngo dufise amahoro ava ku Mana, n'amahoro atemba mu ruzi atazwi n'abantu b'isi,
n'amahoro y'Imana isumba byose. Mugenzi coma nawe ayo mahoro akakuzuramo, amahoro twahawe n'Imana isumba byose, urukundo rudashira rutaja mwikonji, umunezero udakama utaja mwikonji. Amen. Dans toutes les circonstances, mu bihe byose ivy'umwasi byose yazanye, ingwara, ibyago, ingorane, gukegerwa, kuvugwa nabi, kwangwa, ivy'umwasi byose yegeranije ngo duteko n'ivyigere bishikira ivy'umwami wacu yaduhaye ko nivyo bizorenguka imbere y'Imana isumba byose. Nta kintu gikwiye gucafuza urukundo nimba urufise mu mutima. Amen. Nirugumeho kandi babe. Niba ufise amahoro nagumeho kandi yabe. Niba ufise umunezero nugumeho kandi wabe. Ibyo bizorenguka imbere y'Imana isumba byose. Intambara ntizizobura, ariko natwe nous allons résister. Nous allons résister au diable. Oui, Imana ishimwe. Mumugwanye nawe azobahunga. Imana ishimwe. Nagira nucuseda ngo ntangure kwegera imisaya, ntangure gutukana, ntangure ucuseda arakorera, ucuseda araprovocation. Kuko umwanzi agusotoye nawe ucuseda. No, reste tranquille. Menye ko Frere umwanya n'umwanya ikarata yawe yashobora gukurwa mu maboko ya Yesu Kristo, akazi kawe kakaba karangiye. Alors niba bishobora kuba biheze, ndabasavye mumenye ngo dufise determination. Dufise tuja mwenda ta Paulo ati dufise turiko turaja twerekeza kandi nous devons y arriver. Gereza kuzoshikayo umwami abahezagire cyane. Abifilipi igice cya 3 Paulo ati verset 13, Abifilipi 3:13, bene data jewe ubwanje sinibwira yuko maze kugifata, ariko icyo nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi nshingira ibiri imbere, mbandaniriza gushikaho tutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro w'Imana muri Kristo Yesu wo kuja mu ijuru. Oh, que Dieu vous bénisse. Ndabasavye ntihagire umuntu n'umwe atwara imodoka araba muri retroviseur, yoca agira accident. Ugumye uraba muri retroviseur bobana n'information ndamuriro wegera imbere, nawe uraba muri retroviseur uragira isanganya nta kabuza. Nimurabe imbere mwibagire ibiri inyuma. Amen. Iyo dusiganirwa iyo kuherezo ry'umuhamagaro wacu muri Kristo Yesu, nous avons une sainte vocation, une sainte convocation. Twararitswe n'Imana yera isumba byose, akizotubuza kubishikira. Imana ni nziza, yongera ishimwe cyane. Nuko ibitabo byandikanze byagiye biragika, hari igitabo cyitwa igitabo cy'ingenzi, kiriya gitabo abantu bizeye kuba muzokirondera mu gisoro, igitabo cy'ingenzi mu gifaransa no vaje giperera. Cya gitabo cyiza cyane aho Kristo yabonye intambwe zari imbere yiwe, hanyuma akibaza ati karabaye turahonye. Abandi bakamubwira bati zirakumarira. Mu Kristo ati hari inzira ntegerezwa guca, ngiye mu ijuru. Amen. Agera zishikiye asanga ziraziritse. Bari bambaye ati nta zara bamaze baciye hajya bose, ariko wageze arahashika asanga ziraboshe, yaharenganye amahoro. None abafere n'abasere bamenye ngo ibyo byose intambwe zose zizovuka naho zova ivatikano zose ziraboshe. Nani iki kiraro turiko turacamo
bamushyira icuma mu mutwe ntibaze ko kwibosora wenyine pastor yatangura kuvuga ngo n'amatwi ndayakwega hazocika mais moi je vais avancer zokomeza mu mwami wacu zobanya visi urukundo niko ruzoboneka imbere y'Imana zobanya visi amahoro Biblia iti mukunda abanzi bawe mbese ngenda n'amajambo meza reka narabibutse aho mwene Frank yatwigishije ati umuntu wese ntiyoba Abeli adafise Kayini nta bintu byashoboka Imana yabimenye urinze witwa Abeli nuko ufise Kayini ariko rero abatoranijwe barahezagira ntibavuma baravumwa bagahezagira baratukwa bagahezagira bagirirwa nabi bakagira ineza abatoranijwe it was very still la bategerezwa kuguma aho kwicyo gihagarara nico twashizwemo nico ubutumwa bwiza bwatuzaniye ijambo twizeye n'iryari ego hama ngo rivuge oya rivuge ngo ego hama ngo oya no ryari ego pour toujours amen donc si c'est l'amour pour toujours c'est la joie pour toujours c'est la paix pour toujours biteza kuguma bihari kiza kuguma bihari hari ibintu tutoshobora hari umuntu ushaka kubana mu nzorinde mfana mutunzi umunsi umwe bazoza bihere ushaka kubana mu nzorinde mfa nkomeye umunsi umuzi ubusaza bizagutwara ingufu ushaka kubana mu nzorinde mfa ndi mwiza ubundi umunsi nzobizohinduka ubwirabure haza n'iminkanyari no guseruka n'ibyo wisize biguhinduke n'ibindi bitari bimwe bizoguhinduka ushaka kubana mu zofuri mwiza jamais n'umushatsi uzofuri utangura kufunguka n'amaso arakoke ariko ibyo twakiwe duhawe na Kristo biri eternel ni ibyihishije mu rukundo rudashira n'amahoro adakama ibitazovanwamo n'ubusaza ibitazorangizwa n'indwara ibitazohezwa n'ibigeragezo biri eternel amen Imana ibamugisha biriho twabyanditswemo na Kristo Yesu ntibizosaza comme c'est merveilleux no gushikana ku rupfu Seigneur yavuze ngo baharire ntibazi icyo bakora urukundo rwiwe rwariho no kubamukubise no kubamucumise no kubamupfumye no kubamase ntiyigeze yimukira muri tere ngo akine ku ruhande rwa Satani aje mu rwango yigeze abidogera yigeze abana yagumanye urukundo gushika acikana Stefano mwene data ati Seigneur mbonye ijuru ryuguruka yagumanye ivyizigiro bamutera amabuye byariyongera gushika aho yavuze ngo ntubibaharureko kuko bampaye lifti injani wacu Imana ishimwe sicoma na twebwe tukamenya ko ivyo umwami yaduhaye n'umugabane w'abera n'ivy'abatoranijwe c'est prévu pour les élus c'était destiné aux élus aux enfants de Dieu byagenewe abatoranijwe amen oui c'est vrai muriko muribaza n'ababwira ibinyoma ariko mbabwije ukuri byagenewe abatoranijwe urukundo ni rw'abatoranijwe amahoro n'ay'abatoranijwe Jerome 7:26 handitse ngo 5:26 pardon haranditse ngo umunyakibi naho yoba mu bagororotsi naho yoba mu bera ikibi kiwe n'igihera yamara uko nyine naho yoba mu bera akivanga n'abera akabana n'abera agatembera n'abera umunyakibi yama mu kibi kiwe nyine gutyo nyine ariko twebwe Imana yaratubohoye ituvana mu rupfu itujyana mu bugingo ituvana mu mwiza w'isi itujyana mu muco wayo yarakoze imbizi z'amazingo aleluya imbizi z'amazingo zigomba kwiruka l'amour la joie la longanimité la douceur amen Imana ishimwe c'est merveilleux umwami wa Yesu Kristo ati niko twabisomye muri Jean 4:14 hari Jean 4:14 oui c'est vrai ari kunywa amazi zomuha nazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose amen ariko amazi nzomuha azohinduka muri we imbizi y'amazi yiburuka azana ubugingo budashira Yesu abamugisha mwinshi
murakoze. Yesu abahezagire. Amaguruke tumushimire umwami wacu yarakoze kutwimura. Mbega Imana ishimwe. Frere ati mbega gukizwa ingendo ari byiza. Ese namwe mushimire Imana y'agakiza yarakoze ibibazwa. Gukizwa ni byiza. Losari ebyaveye. Amen. Imana ishimwe. Amahoro mu mutima wanje uko Yesu yabishije. Kandi ikindi yabigishije nuko jamais ntakwiye kwiganira. Yarakoze ibibazwa.
mwami warakoze ndagushimiye cyane ku mugoroba kubw'agakiza wampaye wanyujujemwo amahoro yawe ushize twize ngo turafise ivyumba bihagije byo kubika urukundo rw'Imana byo kubika amahoro y'Imana byo kubika umunezero w'agakiza none umwami ibyo yaduhaye nabituzigamiremo biri eternel nibyo dushize ku mugoroba ngo nibyo bitofutwa n'ubusaza nibyo futwa n'indwara nibyo futwa n'ibigeragezo nibyo futwa n'intambara nibyo futwa n'agahamo tuzovyamana tukarengutse imbere y'umwami wacu ashimwe umwami merveilleux Père Céleste turagushimiye cyane gose mukiza urukundo rwawe n'imbabazi zawe byo wasutse mu mitima yacu nuko ijambo ryawe rivuga ngo kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu twese na mpwemu yera twahawe warakoze mwami uhabwe icyubahiro neza gira imitima y'abana bawe ibyo byose twagenewe ibyo batoranijwe bagenewe ubikorogoshoze ikaramu y'icuma ku bisate by'imitima yacu byamemwo aho aribyo bigaragara mu mutima biseruke no ku minwa yacu biboneke no mu bwenge bwacu biboneke no mu mikorere yacu niba ibyo tuvuga gusa ariko ibyo dukora mu buzima bwacu bwa minsi yose warakoze kuduha agakiza Yesu w'imbabazi muhabwe icyubahiro gusabye ngo ibyo abera babibemwo iminsi yose yo kubaho kwabo babe mu rukundo rwawe babe mu mbabazi zawe babe mu mahoro yawe babe mu munezero w'agakiza niho imizi z'amazi y'ubugingo zoziko zirimbuka ziva mu mitima yacu Seigneur Jésus gushika naho ibyanditswe bivuga ngo ndabasubiriyemwo mwami munezerewe birakomeje kure cyane biti iminwa y'umugororotsi ni isoko y'ubugingo mwinginze Data wera uturinde cyane kuba ba Kayini ariko uduhe kuba ba Abeli mwami uduhe guhezagira naho twohamwa uduhe guhezagira naho twovumwa uduhe gukorera neza abatugire nabi bose uduhe mwami kukwiza amahoro yawe uzobukoze mukiza urakoze ni urema ishimwe mu mitima yacu twese baruhutse baruhukiye muri Kristo Yesu niwe twirata niwe mahoro yacu niwe yerekanwa nazora twerekana nawe urakoze ishimwe n'inganji n'icubahiro igarurirwe wewe yacu twebwe niwe tudasoshira izina ry'Umwami wa Kristo Frere yongera dusengere adusengere kandi amajambo magufi adusengere rwose kugira ngo ivyo byose abatoranijwe bagenewe maze natwe abari byo tugenda twakira Frere ati erega abatoranijwe gituma atakibatsinda nuko hari cyabafashe kandi nabo bakaba baragifashe Soma mukamenya ko twafashe iby'Imana yadusezeraniye kandi Imana nayo yaradufashe ubwayo izina ry'Umwami wacu ryubaho haleluya urakoze Imana yacu bari wewe utugiriye ubuntu ubugira kandi kumva ijambo ryawe rituremesha ritubwira Mwami Imana nzima ko ibyo twahawe ari iby'ibihe bidashira ataco binyiganyiza Mwami Imana nzima turamenyesheje ko atakiriho munsi y'izuba gishobora kubikuraho kuko n'ibyo twagenewe kandi wabitugeneye we yabiduhaye kandi waruta bose urakoze niwe uruta bose ubise mu biganza kandi watugabiye Mwami Imana nzima wewe wabishize ko ikimenyetso kidakurwa n'ibyacu gushize ibihe haleluya tunezeza ko wadufashe amasezerano yawe nuhimbazwe ubunebwe ibyo twashizwe imbere tuguhanga amaso ibihe byose kuko Mwami ari wowe udusohoreza ibyo watuvuze ko tuzi gira umwene Data wakoresheje
Gitega. Amen. Uranezerewe no kumara. Uramazima udukomereze kuko tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Ibyiringiro dufite ibyo kumusanganira aje gutwara itorero ibyo yagize umugeni tuzomusanga muri ijuru turirimba amen. Mugeze duhara turagize Imana azigize Imana Peraje n'abazojane Bujumbura ku mazingo Imana izomuherekeze asengere n'abagwayi bose Mwami Yesu abakize mu majambo abiri gusa byose abirangize asoze ikoraniro ryacu mu izina rya Yesu Kristo. Turakwesoguje turagushimiye cyane kandi wowe gukora yacu kandi arazamazwa byose iyo yatuzigamiramo kwa munsi uzoza kudutora urashimiye arazamazwa byose kubyabaye byose none twongeye kwiragiza umwanya twatuye gutaha amaba yawe turinde amasanganya kandi tukuragije gushwara Asia azoje Bujumbura n'abazojana bazigame abadere ngizo yajana amazi muri data kitasi azima ize urugendo kandi abantu bose tutabonye ngaha bazigame abayi bakize mu izina ko uri muzima Imana izabuzima byose bisate twizeye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Mwami Yesu abaherekeze mwese kandi